ibindi byose twagomba kuganira kuko urimo turaza kubigana kandi tubanze tuganire kuri no nkuru kuri no musako ibintu bibiri vya mbere muri kano kanya ndiko ndiyumvira ko gusumba ibindi nuko kuntu nguma mbona Hazard muri screen za kamera na kino gipara n'isakambugwa rya Alonso tubiganire Alonso aho ukuri numva ico kintu cambere twohera oya ahubwo banze tubaze turatangaye nige naho nyine mucamumbarinamo statement yuko yirukanywe umvise wori hari umuntu atangajwe n'iyirukanwa rya Xabi Alonso bon nidushingire ku makuru yatanzwe na Marca nivyo Marca yanamaze gutangaza ko hamwe yotsindwe ku rukino rwa El Clasico azohita yirukana umugabo witwa Xabi Alonso ariko Clasico yabaye ku mugoroba ku munsi w'ejo ata muntu numwe yiteze ko ari bwirukanwe aranatsindwa ariko nibaza ko haheze umwanya munini cyane umenga nta kintu na kimwe gihari cyangwa nta sinye nimwe hari yerekana ngo uyu mugabo akanya na Kenya ashobora kwirukana nta gakaciro amasanka ya ni inkuru isohotse ko Xabi Alonso yirukanywe d'abord hari umuntu muratangaye ariko kandi aho ukuri cyangwa uyu mumenyereza ararenganijwe yaragakwiye guhabwa undi mwanya mureke ya bwa mbere uravye amakuru yakarandikwa na El Chiringuito kuko bari live babikurikiranira ku rubuga onyene bibereye kumwe yaba bavuga rumwe na Madrid yaba bavuga rumwe na Barcelona bose bariko barakubitana imitwe bavuga ati bimeze ukuna kuriya El Chiringuito imejeje kumenyesha ati na vestiaire cyangwa se inzu ya equipe ya Real Madrid muri rusange benshi baratangajwe n'uburyo Xabi Alonso yirukanywe mu buryo batari biteze ariko kandi wavuze ntitugaruke ku byo Marca yagira avuga kenshi ariko dufate imwe mu bimenyetso novuga ngo twagaragaje n'ibinyamakuru byo mu gihugu cya Espagne kuva mu gatondo nagenda araba inkuru zari zigezweho zo munsi ku binyamakuru yabivugwa rumwe na Barcelona bivugwa rumwe na Madrid nta muntu numwe yigeze yandika ikijanye na Xabi Alonso yaba novuga ngo Mundo Deportivo yaba ikinyamakuru Sports bose banditse bakeza Barcelona itwaye igikombe yaba Marca na AS banditse bakeza Barcelona ariko bavuga kuri Rafinha bavuga ati Barcelona ya Rafinha itwaye igikombe cha Super Cup bavuga ubukomezi bw'umugabo yitwa Rafinha cyangwa se Rafael Diaz Beroni rero ni nkuri tangaje batari bake ariko kandi ngarutse ndipo kuvuga ngo yo barenganijwe cyangwa yo batarenganijwe ncangaruka ku kiganiro twakoze avant tuvuga ko yoba yatezwe nk'igipimo gikomeye cyane igikombe cha Super Cup nagarutse mvuga ngo bwa mbere eske Real Madrid kino gikombe coba arico kintu gikomeye cyane ishize ku mutima yumva ko ikibuza ubuzima bwabo buhagaze cyangwa se zo bigenze nabi ndavuga ati oya mugabo soki konte muri equipe ya Real Madrid no munsi ni moral eske bwa mbere equipe iri motive ariko kandi equipe iri motive ikina ibiki cyangwa yoba motive itabona ko ivyikina bitanga icizere nico gituma vyari bigoye kwiyumvisha Xabi Alonso yabuze kino gikombe aguma muri equipe ya Real Madrid mu buryo bwo gutekana cyangwa se akaba atekanye kubera yuko deja ugiye kora press conference yiwe yavuze ati tugomba guhanga amaso ibikombe bikomeye bisigaye imbere ati kuko mu bikombe twitwa ko twari ko turagwanira muri ino sezo cyangwa turi ko turagwanira muri ino sezo nico cyitwa ko gifisa agaciro gato abatara ko ashobora kuvya exploiter nabe akavuga ngo yavuze ko gifisa agaciro gato kubera ko ataragishaka oya ahubwo cari gifisa agaciro gato mu bijanye n'amafaranga cyangwa mu bijanye no kwandika palmarès par rapport ya La Liga nivyo par rapport ya Ligue des Champions par rapport ya Copa del Rey sivyo rero kuvuga ko byari biza agaciro gato mugabo dans le but yo gusova ubuzima bwa equipe muri zino nkino zimirije beca mwana maigano basigaye kugwanira yakagombye gutwara kino gikombe cyane yakagombye kutwireka mu ishusho ikonvenka y'ubyo agomba kwitwara imbere y'imigwi yitwa kikomeye na cyane ko ari cyo kintu yagiye aragirizwa kuva sezitangura ati ni fort contre les faibles faible contre les forts rero ndumva ko Xabi Alonso asezeye muri equipe ya Real Madrid atatsinze Barcelona muri version yayo kuko iriya Barcelona yatsinze na Jennifer Dika n'abavuga ngo kumbure hari igipimo yari kwisanga ko kiriya giye yaza kuba yasanze Barcelona ari abamwe makinyi vizi mvuze ko atari guzina mugabo hari ikindi gipimo kumbure yari kwisanga byari kumusaba yaro byinshi Xabi Alonso atatsinze Man City kandi nayo itari muri version yayo no munsi Man City yagize saison blanche mwaka weze nino saison ko biriko birayigora
Xabi Alonso yatsinze Marseille ikina Toto Football y'umugabo witwa Roberto De Zerbi ubona ko igira imunywesha amazi, hakaba polemique z'umuhagarikizi yatanze penalty n'ibindi. Xabi Alonso atatsinze Liverpool nka ekipe nkuru mugabo nayo nyene yigwariye kuri Arne Slot. Hari icyizere uno munsi atatanga mu bijanye no gutsinda ibigwi bikomeye kugira ngo yitwe umuhezo wa ekipe ya Real Madrid. Ugacugaruka ku kintu citwa ngo vestiaire. Hari uburyo ekipe ya Real Madrid nkuru mushobora gusubiza amazi bakavuga ngo situation y'ibijanye na contrat ya Vini dushobora kuba twarabihejeje kino gihe. Mugabo kimwe mu bintu tubona bishobora kuba byarabidindije harimo Kaya Xabi Alonso. Mwibuke ko ibinyamakuru vyagiye birandika bivuga ngo Vini ashobora kuba yarabwiye uburongozi ko atazongereza amasezerano mugabo witwa Xabi Alonso agize gute agihari. Ariko mbere yo kuba aja muri Super Cup muri Arabia Saudite hari amakuru yasohotse avuga ngo Vini ashobora kuba yabwiye uburongozi ko vuba cyane ashobora kwemera ibyo bamupropoje bo gusumba ibyo we yabasavye akongereza amasezerano. Kumbura kuba vise ashobora kuba yaramaze kubaronka message ko Xabi Alonso ashobora gusohoka. Ninigiye kandi no kugijanye n'uburyo equipe itegurwa hari amakuru yasohotse avuga ko umugabo witwa Antonio Pintus equipe Real Madrid yamubwiye ngo ntidushobora kuba dufise preparateur physique wa mbere ku isi tumutakaze, ahubwo aramubwira ngo guma hafi. Baranagira na tentative zo kumwintegra muri groupe ya preparateur physique ba Xabi Alonso mugabo bisa nkaho vyage bidakunda. Ariko amakuru yavuga ngo umwanya n'umweza bashobora kwirukanwa umugabo witwa Antonio Pintus n'ubundi agasubira na role yaragize gute yarafise. Rero uteranyije ibimenyetso byose birekana ko Xabi Alonso yari kwirukanwa, ariko kandi no musi uvuze ngo baramurenganije uwo burengereye abakunzi abarongozi wa equipe ya Real Madrid kuko bamuhaye umwanya wo kumugerageza pe nk'umwana wo muhira, kuko n'amakuru asohoka avuga ko buriya bavuganye bumva bo bihuriza ko baratandukana. Peut-être nawe ashobora kuba yaratanguye kunanirwa gusiporta ino pression yo kwama mu itangazamakuru abantu bamabona ko Xabi Alonso ari we yagize gute yishe Real Madrid. Ntabwo kumbure Madrid yamuhamagara moza ati wowe ubibona gute, naravuga ati kumbure ndaremerewe cyangwa bavuga ati twe tubona mugabo ibyo tukwiteze ko nta cizere utanga wowe ubona gute, naho kumbura akavuga ati naje mbona nta cizere canke bakavuga ati ko twarinze twicana rero twe twadesize kukwirukana cyangwa twadesize gutandukana nawe kumbure turagutekerera ayo wari usigaje guhembwa. Ariko ekipe ibandanye mu buzima bwiza butandukanye nubwo yarikira abamukuru. Muri ekipe yitwa Real Madrid umubosi yitwa Florentino Perez, umukoreshwa kitwa wari we wese afise ibindi bintu byose ajejwe kwa Real Madrid ko Perez niwe nyene niwe ari osome niwe ari ala tete ya ekipe. Kuko na munsi jewe sino hava nubahuka kubwira abantu ngo Perez ararenganije Alonso, ariko dinpa hari habda parti ko kurenganya kwiwe ko kurenganywa apana kwa Alonso ko kurenganywa ko bamenyereza muri ekipe yitwa Real Madrid. Tigute twebwe tumaze igihe n'imiburiburi haracenga imyaka nk'itanu canke itandatu duheruka kubona umukinyi mwiza Real Madrid iguze ryari. Kuko tuvuze Jude Bellingham, profile ya Jude Bellingham kwinjira kwa Real Madrid witwa Jude kwanka no gukunda byari ibintu bingana. Jude iyo byari kwanka kwa Real Madrid isi nta kintu ari kuvuga ngo irahomva, kuko Jude yavuye kwa Borussia Dortmund akiri umwana atakintu na kimwe azaniye Madrid ahubwo akomeye mu itangazamakuru anshima gusumba ibikorwa biri exceptionnel. Mugabo dufashe hahandi Madrid yigeze kugura ba Bare, Madrid yigeze kugura ba Modric, Real Madrid yigeze kugura ba James Rodriguez avuye kuvugisha isi mu gikombe cy'isi cya 2014. Madrid yigeze kugura abagiye batandukanye harimo abagabo nka ba Cristiano Ronaldo, ba Rafael Varane. Madrid twaheruka kubona ikora iswi mercato imeze neza ryari hafi ya ntaho. Mugabo yabaye ekipe ifise abamenyereza utashoboye kumentena nk'ibi bya Alonso yirukanye. Mwarabonye umugabo witwa Santiago Solari, mwarabonye umugabo witwa Yurene Lopetegui wanemeza ngo afise ubushobozi buri hasi ya bose abonye, kuko no kwa West Ham United byaranse atagikombe bagutuma atakintu na kimwe ari kubaka ekipe gusa. Mugabo no munsi nimba Perez atigeze kugurira abamenyereza abakinyi ni biri mu byananije abamenyereza kanaka, ariko umumenyereza wese azi ko afise kapasite iri hejuru mu bijanye no kumenyereza. Yatanze birenze ivyo Perez yamuhaye. Ndavuga umugabo witwa Carlo Ancelotti nk'akarorero, ndavuga Zinedine Zidane nk'akarorero. Mugabe Zinedine Zidane nivyo yaravise ekipe yuzuye yateguwe na Mourinho, yateguwe na Carlo Ancelotti. Mugabo Zidane genda mwemera kuko wewe paraporo ya Alonso yarashoboye kumaintain squad afise, amenya ngo squad irimo Cristiano Ronaldo,
irimwo Sergio Ramos mugabo ndafise message nzoho ari we wese muri abagatahurako nanje umupira nawuteye ku rwego rwiwe canke gusumba rwiwe. Zidane ashobora kumanaginga vestiaire ya Real Madrid, tubona Madrid twa Champions League zitatu zikurikirana. Amaze kuvamwo baba cadre baragenda. Cristiano aragiye, Sergio Ramos aragiye, Luka Modric mu zabukuru, ba Toni Kroos barahonyene bafatishije. Carlo Ancelotti akoroke muri equipe ya Real Madrid. Ntiyakorotse asanga Ronaldo agiye. Zidane ntiyagiye asigaye yitwaza ngo nta kuntu equipe yorekura umukinyi hora mutsindira ibitsinda 50 canke birenga ntimugurira umukinyi mwiza. Mugabo Ancelotti ashitse afata ya equipe Zidane ariko yidogeramo ayitwara Benzema mushasha. Tubona Benzema arateye ubwo bisi yose. Hahandi rero tugera tukavuga ngo Perez hari ivyo ataye abamenyereza. Mugabo hari abamenyereza bigwanyeko umwanya Alonso yari yarawuhawe. Inyuma yo guhabwa umwanya amezi 6 yita ku rutara yakoresheje imenyereza akoresheje ibigendajuru za drone n'ibindi bigiye bitandukanye kuko yagomba kuba yirukanywe kera bivanye n'umusaruro yagira atanga. Anabwa na support professionnel kuko ni equipe ya Real Madrid yagaragaje kuba beaucoup professionnel muri no situation itsiga zija mu itangazamakuru cyane ngo n'abakinyi barakwirukanye umuntu azavuga ko bakurenganije ego nta bakinyi wahawe mugabo ubwawe n'abakinyi yitwa niba utabahawe umwanya wahawe wo kwitegura hari impinduka nazitonye zo bazaraba hari agacuko guhinduka ibintu byo kwa Madrid n'abakinyi yitwa ko yafashe nabi nka Rodrigo Goes ntibigeze babona ko yabafashe nabi ahubwo yavuze ati ni situation ndimo y'ubuzima igoye nagomba gusubira gukora cyane kugira ngo nsubirane umwanya ariko reality y'ubuzima nuko hari igihe kitari gito twara ba Rodrigo kuri bande touche uri wese akakwa no gukora amosozi aravye ibintu Mastantona ariko arakina Rodrigo Goes yicaye kuri bande touche waraba Jude Bellingham baramubazaga avuga ati twe tugomba guha support meza turi kumwe. Vinicius yasowe muri Clasico aridoga ariko mu nyuma aramubwira ati genda mu biheze na coach mu bivugane agaruka mu itangazamakuru avuga ati twarabiyejeje ibintu bimeze neza nta ngorane turashigikeza Xabi Alonso nawe aba oblige rimwe na rimwe gutangura gukunda Vinicius mugabo ubona ko in deep muri Xabi Alonso bitariyo. Rero Madrid ntacu tatanze ku bwanje muje no kuyanganira Xabi Alonso sivye ko n'ubundi umwanya wo kumwihanganira warubandanya gukenerwa kuko turaza kuba turaba mbega umusubiriye waraza gutumika ariko probablement Real Madrid yashobora kubona ko igice cya kabiri cyazizobo cyatanguye kandi umwanya ari uyu kuko nk'ubabwiye ko muri Copa del Rey nko ku munsi wa kane boca batakaza ugaca babwira ko muri weekend kumbure bari kugihunga cyuko bashobora gutagaza ko ari arende makuru tumenya yo hanze ikibuga ariko ugasanga indani bo bayabonye kuva kera. Ni kimwe mu bintu dukwiye kwiyumvira ko tukavuga ngo equipe ya Real Madrid ni equipe ifashe ingingo nka equipe nkuru tukayubahiriza kuko igihe twari twiteze ko yirukana nta bishobisho yigeze ishiramo. Peut-être anashobora kwibaza ubwo ntaziza amajambo mu itangazamakuru nk'uko Xavi Hernandez ahubwo jeto nibaza koko azize Barcelona nazize Barcelona azize gutsindwa na Barcelona cyangwa uko bigenda kose uyu mugabo hari ibimenyetso vyerekana ngo kurangiza kwa equipe ya Real Madrid byari ibintu bigoye cyane. Twaba dushingire gusa kuko batsinzwe na equipe ya Barcelona ngo tubihagarare ko tuvuga ko ariyo itumya sezererwa. Uribuka amajambo nakubwira la fois passée nabwiye ati nubwo bamutumye cyane bamuteze Super Coupe igikurso kwitwara canke kuyibura ahubwo ni prestation aratsindwa urukinyo yakinyiki aratsinda urukino cyangwa aratwara kino gikombe nawe yakinye kuko arashobora kuba ari no kugitwara ngo Madrid kavuga ati wapi ibyo urimo nibiduha icizere arashobora kuba uno munsi uravye uburyo yakibuze Xabi Alonso eske yara yakinye match by'ukuri tanga icizere ko cette fois ni isanga muri kimwe 18 gicicanye magahura na equipe nkuru azoyitsinda. Eske yoba yakinye match itwemeza yuko umurindi Madrid igomba kuba ko mu gice cya kabiri cya saison ari uwo kwiruka kuri Barcelona barusha amanota. Eske prestation z'abakinyi no munsi turavye performance n'abandi bagiye batandukanye ubwo hari icizere cyuko performance yabizoduga. Rero nibaza ko nini Xabi Alonso azize kuba kugeza muri kano kanya atakintu muri no Super Coupe cicizere kipitanga mu mibereho yakazoza twigeze tugira gute tubona ku rugero babyifuza ko hari ndabona ko ari cyo kintu Xabi Alonso azize. Rero asigaye kuraba rero mivyo Real Madrid rero yiyumviriye nta kwenda kuba kubayemo ko je ico menya cyo nukogeza muri kano kanya igice cyaka bicazo gitanguye ubufashe risk ubufashe risk kubera ko vyanga bikunda ivyo pfunikanya birakunda canke bikanga ariko kandi nta pressure birimo kuko saison waramaze kuyisacrifice mu Madrid yiteze ibitangaza gusumba ivyo yateguye kuko ivyo bateguye batanguranye navyo saison bilance ubu bagiye muri urgence yo kwiyumvira ngo
hari ibyo twocunga banaje no kongeramwo umuntu atazi ivyo bintu bihari ngene vyatanzwe. Iyi ni pressure novuga ngo ugiye kwinjira muri equipe yitwa Real Madrid. Ubwa mbere uwo bazana bamubaze ngo mbega nuza hano urafise ingufu zo gutanga umusaruro kuko turaza kuba tunabigerako bamaze kwa propose ugomba kuzosubirira umugabo apana amaze kwa propose ahubwo tayari vyamaze kwemera kwisigara. Mugabo no munsi Florentino Perez na equipe yitwa Real Madrid bari mu bintu bivuga ngo inyubako zacu no mwaka turazimentena gute canke turashimangira izina ryitwa Real Madrid gute mu itangazamakuru canke no mu maso y'abakurikirana umupira w'amaguru ku isi. Turaba muri vya bintu vyo kwama turahindura abamenyereza kuko uramuzi n'umugabo yaje kumusubirira ejo canke ejo bundi ashobora gukubitwa 3-4-5 ukabona n'ubundi haje pressure ivuga ngo reka tumukuremo. Mugabe ico wamenya coco Florentino Perez ubwa mbere ahindure ingendo yo gukorera recruitment equipe yibuke ngo Real Madrid ni equipe ifise izina rikomeye sigupfa kwinjiza mu mukinyi havuye ariko ataragira maturity. Hari nabo mbona bariko baragiriza ikosa Perez bakavuga bati abamenyereza bose ni bafise niveau zingana bakavuga bati uyu mugabo nawe ni kumuraba neza ku ruhande rwiwe ati nivyo namwirukanye kandi umukoresha bati mugabo ni kumuraba neza asi kugeza uyu mwanya na recruitment equipe biragaragara ngo iragoye muri defense nico niko ndavuga equipe biragaragara ngo irakene undi mukinyi wawe hagati mu kibuga ati zingorane zose wandi ushingiye no kuri experience atari nini cyane yarafise umugabo witwa Xabi Alonso ko muri equipe yitwa Bayern Leverkusen nivyo twegekombewe udatsinzwe saison yose mugabo uraba wari kumwe nande uhagararana nande ariko hari ikintu abavuga baya majambo kuri President Florentino Perez vyo hari ukuri bishingiye uko kuri kwa Perez je natangwe vuga uko kuri bavuga kuri Perez kuriho mugabo ntigomba kuba excuse ku mugabo yitwa Xabi Alonso kuba yirukanye abamenyereza ubwa mbere ariko nimba kuriho nganya niveau ariko nimba kuriho kwagagombye kuba excuse kuri we no kuko nimba vuga ati defense n'abakenyi mfise hagati mu kibuga nta mundi ndakeneye wundi mukinyi igituma ata excuse hama peut-être body yo nivyigiye ko igituma ata excuse bakavyagiriza umumenyereza igituma ata excuse hari ntukizi hari abo bakorewe ivyo Alonso yakorewe canke banashaka n'ibiri hanyuma y'ivyo Alonso yakorewe batanze umusaruro. Mugabo nico ndiko navuga ndi abamenyereza ntibanganye ubushobozi mu bijanye no kumenyereza. Perez din par ndamushira kwikosa ariko wewe wahawe akazi ukemera ukasima ibizokurikira vyose uzi kutakorera recruitment wifuza nuko na wari ufise ubushobozi bwo kuvuga ngo abona hawe nze ndabavyaza umusaruro Madrid ibone ngo turakwiye gukora recruitment twubakira ku vyahabaye mugabo no musi nabo yahawe abasize Alvaro Carreras niwe muntu afise ishusho ikiri kure nahone yakwereka abantu ngo nzomukinyi mwiza mugabo Dean Huijsen kugera uno mwanya jewe sindemeranye na Dean Huijsen no mukinyi afise iyo technique mugabo technique mu mupira w'amaguru igira kangahe ariko kumenga biharuro n'ivyari bibi ushingiye ku biharuro hariyo kumenga biharuro n'ivyari bibi ikibazo ahantu kigaruka match 34 amazo kira 24 yatsinze 6 yatakaje zine yanganije 72 yatsinze 38 yankesheje clean sheet 10 yarawa kabiri muri La Liga afise intsinzi zine kuri 6 zo muri Ligue des Champions yageze muri finale ya Super Coupe Espagne nubwo ayitakaje demi finaliste wa Coupe du Monde mu gikombe gitungwa na FIFA. Ibi biharuro kumenga n'ivyari bikuva afasha equipe ari iyi pressure yo kumwirukana koko ishingiye kukuba imbere babona ari nkaho uyu mugabo ataco ashobora gushikana ko equipe hari realite y'umupira w'amaguru ariko itandukanye n'imibereho cyangwa se structure y'indani mu migwi. Uno muzi Chelsea irukana Mahrez kitamuhoye umusaruro abatari bakakabara nk'ubusazi bakayibona nk'ibintu bitavugika. Nuno musi Real Madrid wowe irashobora kukugura umumenyereza ikakwima abakinyi kandi ibona ko bakenewe cyangwa ikabaguha wowe ari ubona ko umenga biguhaye nibagize gute ntibakenewe. Rero Perez yababwiye ati reka tubeho nk'ikindi migwi kirabaho twugururira imiryango abanyamitahe abactionnaire étrange baramubwira ati vuga uvuye aho twebwe dufise uburyo abasosiyete tufata nk'itunga ry'iwacu nta wundi muntu yinjiramo. Nawe uri umumenyereza wumva ngo kumenyereza Real Madrid tanke bitarahinduka ugomba kugendera munsi y'amabwirizwa yabo ukuntu babitenganije arabasosiyose nutazi wa convaincre agira igihindutse ukemera gusinya amasezerano uzobibamo bazokora recruiter bakubwira ati twe hano twisanga hari abakinyi umumenyereza wese tubamuhaye atotwima umusaruro ivyo ugasanga nuko bimeze
tugiye kuvuga reality ya football menga Real Madrid icari mu bintu biri archaïque ariko ivyo yarabibayemo kandi twari ibikombe abandi badatwara iyo ni reality batwayemo Ligue des Champions itandatu ari abandi batakoze ko kandi bo bugurira imiryango aba actionnaire étranger kandi bo bugurira imiryango abamenyereza yo kurekrita uko bavyumva bahaye akazamenyereza bakabagira aba manager donc bafise ijambo rikomeye cyane muri yo kurekrita n'ibindi ariko ivyo bikombe byabuze donc barakubwira ngo structure y'umugwi ni ikintu gikomeye nta kopie ko ribaho ngo kwana kawe ko kunatwe tubikora ni nk'ubuzima umwe wese twese turashobora kuba duhembwa amafaranga amwe ariko ubuzima ntitubemo kumwe tugahembwa ibihumbi 10 je mvuga ngo ndayahembwe ndanwa nge nambare njyame ubundi avuga ati nanje ndayaronse nanga ikigira 10 mwishengero nkafungura hama ibisigaye nkaziganya donc ubuzima bugomba kubaho butandukanye rero ni rero cyo mpira w'amaguru navuga ngo Xabi Alonso yirukanywe peut-être avuga ngo ni hawo abakinyi n'ibindi kuko hari n'abandi batabahawe ariko hari n'ababahawe ni babyaza umusaruro nkuko hari abababuze mugabo bagakoresha bavize bakagira gute bagatwara ibi bikombe yirukanye rero yitwa Xabi Alonso menyerezo myaka 42 ko 43 yirukanye 43 nyarwaye kwizeye bamwirukanye bamuzana afite 42 bamwirukanye afite 42 nyene nyarwaye kuze n'undi mwaka 43 azoyikwiza ryari yabaza ko nayikwize oya ntarayikwize ntarayikwize mugozo kwa mbere turimo Moeke ashobora kuba Moeke yavutse no munsi Moeke ashobora kuba yaje afise imyaka 42 n'amezi menshi ari amezi menshi ariko kubigana ko sarafite imyaka 42 uyu mugabo Xabi Alonso rero yirukanye yasubirijwe n'umudefenseur yirukanye ariko